Muri uwo mwiherero wahuje kuri wa kane Buramatari barongoye intara wabereye ku kirimba c'umukuru w'igihugu kiri mu ntara ya Kirundo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarongoye uwo mwiherero yagarutse ku nshingano za Buramatari mu ntara barongoye mu ntumbero yo kwitegurira ryahangiro ry'umwaka w'2040 aho Burundi buzoba bwigaba bukigaburira. Intara rero ni kimwe mu bisata by'igihugu, mu bice by'igihugu. Buramatari nawe aba ari umuvyeyi w'intara, akaba n'umwungere, kuko abenegihugu barakeneye ububarongora kandi barakeneye n'uwitwararika ubuzima bwabo. Nico gituma Buramatari afise ubutumwa bwo gukurikiranira hagufi yuko abenegihugu baroraniwe mu buzima bwabo bwa misi yose. Duhuye rero turi intara zose Buramatari bari ngaha, turashobora kumenya ingene Burundi bwose bumeze. Ntitwaje kwiga ubuzima bw'intara yiwawe cyangwa naka, ubu twiga ubuzima bw'Uburundi ingene vyifashe. Turiko tuvyiga kugira ngo twihe intumbero turaba 2040. Kubera iki? Nuko twamaze kwiha intumbero yuko mu 2040 tuba dufise igihugu cifashe. Iyo bavuze ko umuntu yifashe ngo urya muntu ngo arifashe, koko aba ari umuntu ameze neza, umuryango umerewe neza, bajya bakaryama bakumva ko baroraniwe. Twebwe rero imbere yuko tubona ko dufise akarenze ko novuga iterambere muri rusange igihugu giteye imbere, tubanza kubona yuko umwe wese mu gihugu afise ibimukwiye, hanyuma rero tukaza kurondera umusesekara, mugabo twabanje kubona ko dufise ibidukwiye. Yasavye izo ndongozi z'intara kuba bungere bukuri mu guhimiriza abo barongoye kundi bikorwa na cyane gushira inguvu mu gisata c'amahinguriro. Urabona umuntu ubu biruka abuze kuba umufonctionnaire, yiruka ati mbe muri société civile, mbo mumenyesha makuru, abandi mbo mu commissionnaire, abandi mbo mu escrow. Abo rero bose bitwa incabwenge, abanditsi muze murabe n'umufonctionnaire n'umudandaza yamaze gutera imbere ashaka ko umufonctionnaire. Leta igomba kugura imodoka, ubona bayemerera yuko ija kugura imodoka kuri izina, ivuga ntuma jewe. Imodoka yagugwa 1,100,000 igacigugwa 1,300,000. Kugira ngo za 200,000 zibegwiwe, naye ntahembwe amahera ntavuye mu kiga ca leta. Umva atari umufonctionnaire. Leta ni haba hageze ko basoda n'abapolisi bagaburirwa ibiharage, avuga ati ntumaje wenje kubirondera, kandi uwo muntu ntayemera kubirima, ashaka kuja guca umugongo ababirimye agacaza ngo bihaye leta. Harimo hamurigira mwumva abasoda bavuze ngo tugira twirimire, ntimurabona ko baca bakoma induru abadandaza bavuga isoko yanjiragiye. Ibi nivyo rero turiko turahindura, twumve yuko dutegerezwa kugaruka tubeho dukoze, hanyuma rero nitwunguka twungutse tuzoheza tuja muri ya secteur rero tertiaire yitwa secteur de service. Mbo mu bankier no muzuza umva umuntu ngira ka microfinance, ayo mahera yo je muri microfinance ntiyumvira ati je mahera ngira ndakoreshe industry izokora iki, ngira ngire chaîne de valeur. Ashaka gukora microfinance kandi afise ibihera, ashaka gukora bank kandi afise ibihera. Ariko nk'ubugiye karaba inyanzarake ugacuraba ijya societe Elaga muri Pachuri yafasha ajya mahera, yafasha akajana agenda murabe ingene abagiye muri chaîne ya Pachuri ugiye inyanzarake urabona ko abantu bateye imbere kandi nawe nyene aratera imbere. Yaba uwagize societe arateye imbere yarose amahera, yaba abarimyi ba Pachuri barateye imbere. Cyaba igihugu ashoye ijya wire sasere iva muri Pachuri, igihugu naco cejeje amadevize kirarosa amahera yo kuja kugura vya bindi nkenegwa twe tutifiti. None yagira banki tuba tubifise, narajya amahera yashitse hajya nterakwiye kugira ibanki. Iyo yagira ibanki bijya bintu ntavyo tuba dufise. Nukuvuga yuko
nico rero igikoroni caduteyemwo ni nakarangamutima k'igikoroni kaduteyemwo duca turazimira twese duca tuduga kwibera muri secteur de service. Nico tumubona bose bashaka kuba fonctionnaire, ububuze ko umufonctionnaire akore mu kiya ca leta aca mu commissionnaire akakwankira wewe kushora ico wimbuye. Dukore ibihindura uwo muzirikanyi aho karangamutima tukiyonkoreko tuje ku karangamutima ko gukora kugira ngo dutere imbere. Ivyo rero bishobokeyo hari umwongere w'ukuri ko mu ntara murabongere. Tubamenyeshe ko uwo mwiherero w'umunsi umwe witabwe kandi n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano.